Ndashimiye Imana iduhaye kano karyo kugira ngo twongere tuganire ijambo ryayo mu kanya gatoya. Nashaka kuvuga ku ijambo riri mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 2 ku murongo wa 21 havuga ngo kubwanje kuri jewe kubaho ni Kristo kandi gupfa ni nyungu. Murumva ko ari ijambo rigufi ariko riri mu yandi majambo mushobora gusoma kugira ngo mushobore gutahukirwa kurusha. Kunywana na Kristo cyane gose ku buryo Paulo atashobora kubaho Kristo atahari. Nivyo bigaragara muri rino jambo. Kumva ko gupfa akaza kubana na Kristo arivyo vyiza kurusha kubaho hano ku isi. Nico kigaragara muri rino jambo. Icatuma yemera kubandanya abaho hano ku isi nibikorwa yashaka gukora kubw'ubwami bw'Imana. Ivyo bikorwa bivuyemo yumva n'ubuzima buca butakaza insiguro. Ntiyashaka kubaho kubw'imigambi yiwe, yashaka kubaho kubw'umugambi w'Imana, kubw'igikorwa c'Imana, kubwa Kristo Yesu. Nico gituma yavuga ngo kubwanje kubaho ni Kristo. Ukuye Kristo mu buzima bwanje, ubuzima buca butakaza insiguro. Uko tubaho ku munsi nk'abakristo, nk'abigishwa ba Kristo, niko kugaragaza ikibanza Kristo afise mu buzima bwacu. Aya majambo ntushobora kuyavuga maze ngo mu buzima bwawe ntibigaragare ko vy'ukuri Kristo afise ikibanza ca mbere. Kandi uko tubaho ku munsi niko kwerekana agaciro duha ivy'Imana. Bijya tuvuga ngo Yesu ni uwa mbere tukabivugisha umunwa, vy'ukuri ntibiba ari vyo iyo mu buzima bwacu bwa misi yose tutabayeho mu buryo bwerekana ko koko Yesu Kristo ari uwa mbere mu buzima bwacu. Ariko mvuge n'ibindi hano, aho tugeza guha ikibanza Kristo mu buzima bwacu bwa misi yose, niho tugeza no kuba inshuti ziwe. Hari ukuntu ubucuti bwacu na Kristo bufatanye n'imyanya dufata turi mu vy'Imana, turi mu kurimbura ijambo ry'Imana, turi mu kuganira n'Imana, turi mu bikorwa biza bikomeza ubuzima bwacu bw'impwemu. Ca kabiri, aho tugeza guha ikibanza Yesu Kristo mu buzima bwacu bwa misi yose, niho tugeza kuba bikimazi mu bwami bwiwe. Murumva umuntu avuga ngo reka mbe ndabayeho kubw'igikorwa cawe Mana, ariko ubundi nashaka kwipfira nkivira muri uyu mubiri kaza kwibanira nawe. Umuntu nk'uwo birumvikana ko mu gikorwa c'Imana adashobora kuba umunebwe. Udashobora kuvuga iryo jambo hariho ibintu adashobora gukora, naho yobikora ashobora gusanga ariko arabikora nabi. Ndagusaba ngo wirimbure ku gatwe kawe, mbega kuri wewe aya majambo Paulo yavuze arajanye nuko ubayeho, uwo yavuga atari kuyasubiramo gusa kubera wayafashe mu mutwe, ariko nkaho uri kuravuga ibintu vyawe. Wumva aya majambo avuga umuntu asa na wewe. Ubuzima bwawe bwaranyengeterewe n'ivya Kristo ku buryo Kristo avuyemwo buca butakaza insiguro, canke naho Kristo yovamwo hariho ibintu bitari bike vyoguma bibandanya atangorane n'imwe yabaye. Ivyo uha agaciro kurusha ibindi, les priorités mu buzima bwawe bwa misi yose, ubona bituruka mu nyungu za Kristo, ubona bihwanye n'umugambi w'Imana, haraho bihwaniye n'igikorwa c'Imana, ic'Imana iri kwirakora muri ino si n'ubwami bw'Imana. Iri jambo ndagusaba ngo urimareko iyi ndwi canke imisi kanaka, urashobora no kurenza, ariko ugiyumvireko cyane kuko uburemerezi bwayo ni bunini gose, sinoshobora kubusigura hano muri uwo mwanya muto. Ariko ndazi ko Imana ivugana n'abantu bayo. Ni wariha akanya ukaririmbura ko ukanarondera n'andi majambo ariherekeza, Imana izovugana nawe. Ntibigarukire hano, ino ibi ntango y'urugendo ugiye kugira uri kurarimbura rino jambo kandi urishira mu ngiro. Imana iguhezagire cyane.